Okay, no munsi ni episode idasanzwe, ni episode igiye kuvugaho ku bintu biriko biraba muri Israel na Palestinian, intambara yaduce, amashengesho abashikire, ko hari abantu benshi usanga bisanga mu buzima, ugasanga n'ibintu vyaduce tana kimwe kweri ntivyari bibajejwe, mugano ugasanga ubuzima bariko barabamwo n'ubuzima buteye ubwoba, kubera bivana n'ibintu vyaduce nyene bivuye ku mpamvu z'abandi bantu. Rero bwa mbere na mbere hinga ndabaramuce mwiriwe mwakeye, akazina banyitwa Nijimbere Dieudonné, karibu kuri kwanone podcast. Rero tugiye kuyaga ko ibintu biriko biraba vyinshi umuntu ashobora kugenda kurondeza akabitahura, kubera ni ibintu bigoye gutahura, kubera n'ibintu vyatanguye kuva kera. Ndabona atinze nge dutangure kino kiganiro. Rero bwa mbere na mbere mu macamake, history ya Israel ni history y'aba-Jews. Aba-Jews nabo nibone bavuye muri Europe bahunga immigratinga mu gice ca Middle East, bashikiye muri Israel bahasanga aba-Palestinian nabo nibone aho sibone mugani hari igikundi caduce muri bo citwa Hamas, akaba ari cone cateye Israel batabizi. Mugani ntiwovuga ngo ati ngo ntibari babizi, kubera n'ibintu vyatanguye kera, kubera mu 2005 barigeze kugira intambara, kubera baragwanye, kubera igihugu ca Israel ni igihugu c'aba Palestinian, si c'aba Palestinian hubwo ni igihugu c'aba Arab, si c'aba Arab hubwo ni igihugu ba immigratinze bagiye mu bikukira ico gihugu bagitwara cose. Mugani ico gihugu bwa mbere na mbere cari kigizwe n'aba Egyptian, mugani aba Egyptian barakihevye baragitanga, aba Israel baragifata, aba Jews bagifashe. Urumva agace kamwe kitwa Gaza Strip nikone aba Palestinian batuyemo. Rero kumvo baza baragwanya aba Jews, abo ba Palestinian, haraduce igikundi citwa Hamas, kandi aho hantu babashize mw'ico gihugu nyene kiri mu kindi gihugu. Urumva ingene babayeho n'ubuzima bugoye kandi n'ubuzima buteye ubwoba, kubera barafungiye aho hantu bari. Urumva ibintu vyinshi baravyugaye, kubera bone bagomba bagwanye Israel, mugani ntibishoboka. Rero Israel kugira yikinga aho yirinde iyo ngwano bone baba bariko barabatera, baciye babugarira mwako gace kitwa Gaza, ni Gaza Strip, ni nka state, ni gice nagace nyene k'igihugu kiri muri Israel. Rero Hamas ni kundi yaduce kubera intambara zagiye ziraba. Urumva Palestine bagomba kwikukira ico gihugu ca Israel kubera ngo ni cabo, aba Israel nabo ntibashobora kubemera, urumva ntibashobora kubana hamwe. Rero Hamas yarateye itera nyene nkuko ntibari babizi, nyene bisanze bari mu ntambara. Kandi Israel ni igihugu gikomeye, gifise ibikoresho bikomeye. Urumva giteye nyene kiratera nyene kigahonya abantu, n'abantu basanzwe, abantu bibereye ngaho nyene mu buzima busanzwe, kandi badakwirikirana n'ico gikundi citwa Hamas, ugasanga nibone bariko baragira ingorane. Hariho video ndabonye aho ndumvirije bariko baravuga ngo ati burya Israel ko rabwira abantu bari muri Gaza baveho bahunge, kugira niyo batera ayo rocket ntaze guhonya abantu abanyagihugu basanzwe. Mugani abo nabo ba Hamas mw'ico gihugu nyene babwira bagume ngaho. Urumva bakoresha abantu nk'igikingirizo kugira iyi ntambara ntigume iduga, kubera iyi ntambara naho iri kiraba bariko baratera intuzenya amabomu, amarocket ntibari hasi, ntibariko baragwanira hasi. Urumva bagwaniye hasi ni ya ntambara izotinda cane, ntizohera. Kandi
si ibintu bibaye vuba, ahubwo ni ibintu byatanguye kuva kera, bagwanira ico gihugu. Urumva n'ingene babazitiriye muri ico gihugu citwa Gaza, ni kubera nyene bagombye kubagabanya inguvu, ntibagwanye ico gihugu ca Israel. Urumva ni ibintu birebire igituma bariko baragwana. Ego turazi n'abantu batandukanye, mugani ndizera boshobora kuba mu mubano umwe bakabana mu mahoro. Mugani nk'abantu ngene duteye, nyambara akantu gato uzosanga mu bihe biri imbere kibaye ikintu kinini, ugasanga niyo ngwano ntishobora guhera. Iyo ngwano ntishobora guhera nk'uko iyi ngwano iriko iraba, iyi ntambara iriko irabamwo aka kanya, imvukira zino munsi, imvukira zikuze mbwa zitarakura, uzosanga naho ibi vyohora bizosubira kubatena kubera ibi vyabaye muri iki gihe. Urumva ni ibintu bizoguma bibaho kubera ijambo rigumye mu kanwa k'umuvyeyi rikashikira umwana. Urumva n'umwana azokura abwire umwana wiwe, hanyuma bibandanye uko nyene. Rero amasengesho abe kuri bone, kubera ntiwomenya ngo ati ngo Israel ngo ni yone iri mu mafuti yaho, Gaza niyo iri mu mafuti. Urumva ni ibintu bigoye gutandukanya, kubera Gaza iri muri Israel. Ntiwovuga ngo ati bariko baragwanira ngo kubera amadini, kubera nyamba bariko baragwanira amadini. Urumva ni vya bindi nyene usanga bigoye no gutahura, kubera urwanira amadini. Urumva ugomba guhonya abajuzi ngo ni kubera amadini, ni ibintu bica birenga igihugu, ahubwo bikagwanya n'ibindi bintu, kubera ugiye mu madini ubumva ntuburi kuragwanya igihugu, buri kuragwanya abantu. Rero hariho n'igice muri Bible kivuganye n'ibintu ibiriko biraba muri aka kanya. Intambara zizoba, ibihuha vy'intambara bizoba, umva ibintu vyinshi bizoba, kandi umuntu arashobora kuvyibonera. Nka COVID yarabaye, Ukraine hariho intambara, n'izi zaduce. Urumva hariho n'izindi zizokwaduka nko muri China na Taiwan, nabo ntibumvikana. Urumva ni ibintu vyinshi biriko biraduka nyene. Ubisomye ni muri Bible usanga nyene bivuga amakuru byerekana ukuri aho kuri, mugani ngo vyose bizorengana kubera umuhero niho uzoba utangwa. Urumva umuhero uzoba utangwa, ntuzoba uraza. Urumva ni ibintu bigoye. Rero amasengesho kuri bone, cane cane ku bantu usanga bisanze mu ivyo bintu, atana kimwe babifishemo, ataruhara babifishemo, ibintu biteye ubwoba, cane cane urwaruka rutarakura, abana, abavyeyi. Urumva ni ibintu kweri bidasanzwe ku muntu asanzwe. Amasengesho kuri bone, aka video karaka ep7 nyene ndagomba mvuge ko ivyo bintu biriko biraba kuri kwanone podcast. Gusa nyene c'umuntu yokwirinda cane cane kw'iyi si, ni kwirinda ibintu bitutandukanya, kirinda ibintu bitusambuza, cane cane tukarondera ubumwe hagati y'abantu, hagati y'ibihugu, kubera ubumwe buri hagati y'umuntu ni mu gihugu usanga buriho vyose, kandi tukabishira imbere y'Imana. Aka episode karaka tuzosubira kubonana niyo twabonana. Peace.